Shuti bakunzi muriko muradukurikirana muhereye hose ndabaramukije Eric Nyandwi nije ndabashikiza kino kiganiro ndabibutse ko muriko murakurikirana UBM TV n'ikiganiro mukurikirana muciye kuri West2 akaburungu UBM News akaburungu rero uyu munsi impamvu mpisemwo gukora kino kiganiro ngira ngo tuganire ku matora aheruka kuba mu Burundi. Mwese ndibaza mwari maze iminsi mukurikirana amatora ariko mu Burundi aho imigambi ibiri iri mu Burundi nivuga ko ari komeye cyane nubwo abariko bari yamamaza amatora ko bari benshi ariko imigambi ibiri komeye umugambwe wa CNR wa Gatogwasa hamwe na CNDD-FDD aho usanzwe uri ku butegetsi niyo twavuga yuko ariyo abantu benshi twavuga yuko hano hashobora kuvamwo umukuru w'igihugu. Rero muri amatora kuba nkuko maze kubikurikirana Gatogwasa arongoye umugambwe CNR ariganero kwa gukora ijambo ryo gushikiriza abarundi tukavuga yuko atazokwemera ibivuye mu matora bivanye nuko bobo amakuru bafise canke ibimenyetso vyerekana yuko umugambwe arongoye wari imbere. Ariko kuvuga ikintu nk'icyo abantu turibaza duti byo babishingiye kuki yibaza yuko kuki yemeza neza yuko avuga yuko yebwe amatora yuko bayivye yuko ibitigiri seni ni ku bantu batayizi ni ugwego rusanzwe rushikiriza iba vyavuye mu matora akavuga yuko abihakana. Rero tugiye kurabira hamwe turaza gutanga reviews uko genda bibona bivanye nuko avuga Gatogwasa nuko jiwe ndabibona ku ruhande rwanje. Gatogwasa avuga yuko bamwivye amajwi impamvu ya mbere afatira ko ni kuvuga yuko iyo hari mu matora kira mugambwe urungika abantu babaserukira mu matora barungiye abantu baserukira mu matora. Rero abantu babahagirika mu matora abantu babahagarikira mu matora ni kuvuga rero umugambwe nkuko biboneka ku munsi wo gutora bahagarira umugambwe CNR nkuko bishikirizwa na Gatogwasa barenga amajana 2 barahagaritswe barafatwa benshi barafunzwe ni kuvuga bose abantu barenga amajana 2 ni kuvuga aho yatanze agereranije ni kuvuga abantu barenga amajana 2 barafunzwe ku munsi w'amatora kandi abafunzwe sinabanywanyi gusa umugambwe CNR ariko ni abari basanzwe bahagarira amatora. So rero no kuvuga mu bundi buryo bishatse kuvuga amajwi yaharuwe abo mugambwe uri ku butegetsi bonyene CNDD-FDD nibo baharura amajwi hanyuma akaba aribo batanga bakavuga ati ndivuga nuko bishatse kuvuga nimba aba kwa Gatogwasa batari barimwo bishatse kuvuga bo nubwo batanga itigiri bashatse nta numwe yari kubapinga canke kubahinyuza kuko baba ari bo nyene bariko bariharurira amajwi. Ico ni ikintu ca mbere Gatogwasa avuga yuko yerekana neza nuko yuko ubusuma bwabaye bwinshi muri ano matora. Ikindi kandi murazi yuko mu Burundi mu muso w'amatora bari bugaye imbuga ngurukamenyi internet social media nako bari bazugaye abantu benshi bashobora kwibaza ati none social media ni abantu batorera. Ntabwo ari abantu batorera ariko ukoze ubushakashatsi urabona yuko social media ni ikintu gikomeye cyane mu gihe hari amatora kuko abantu bategezwa kumenya ibiriko biraba exactly what's happening, what's going on mu gihugu. So mugihe buga izo mbuga nubwo yaba zuguruye birizi kuko abariko bara ivyo bakoreye abatavuga rumwe n'ubutegetsi haba hariho abantu bafata amafoto cyangwa ama video bakabandanya baya postinga berekana muko biriko biragenda. Rero kubw'ivyo kuba baravyugaye vyatuma abantu bashobora kumenya ati bino bimeze uko hano tuvuge bakashobora gukora ibintu kanaka atanomye ariko arababona canke ariko arabamirira kure kuko urumva ko imbuga zari zugaye. Rero ku bantu bavuga ati ngo social media yari yugaye ngo ntacyo bitwaye biragitwaye uri umuntu ufise ubwenge uri umuntu wiyumvira biragitwaye cyane. Ico naco Gatogwasa arabona ko nico kiri mu vyatumye bariko baragerageza ngo amatora bayibe atakintu camira. Hanyuma tuvuye kuri ico Gatogwasa murazi yuko novuga ko mu banyepolitike bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi ari mu bambere bakomeye kuko uravye ukuntu bamwakiriye muri
murano mahiganwa ariko arabaye kwiyamamaza uravye abanywanyi yarafise abantu bamushigira cyane abantu bamuri inyuma ibi ni ibintu novuga byatangaje n'umugambo uri kubutegetsi kubera ko kubona uri mu gihugu ukabona abantu bakuri inyuma bangana uko n'abantu byerekana ko abantu benshi bakeneye impinduka bakeneye ibintu byo hinduka mu gihugu cy'u Burundi bakeneye impinduka mu gihugu cy'u Burundi kandi bakababona yuko umugambo uri kubutegetsi maze imyaka irenga 15 imyaka 15 nimba kubongera indi myaka benshi bakibaza yuko atakintu kizohinduka bivanye n'imyaka iheze naho uburundi bugeze bakabona atakintu kiragira aho aho uburundi bwigejeje hanene cyane rero reka tugaruke turabe ahantu benshi bibaza yuko bamwe twaba dupinga ubutegetsi bwabo hari cyangwa twatugwanya leta ariko ntabwo tugwanya leta nkanje ku ruhande rwanje personally ntabwo ngwanya leta ahubwo ndi umuntu mbankeneye kuvugira abarundi mbankeneye kubona abarundi benshi babaye mu bukene cyane mu bukene butagira uko bungana ariko ko badafise ahantu bavugira ngo abantu babumve abantu babatahure niyo uvuze bakubona kuri umwasi w'Uburundi bakubona kuri umuntu ugwanya ubutegetsi kandi atariko bimeze turabire hamwe impamvu abarundi benshi cyane bababona ko ibintu bikwiye guhinduka mu gihugu cy'u Burundi ko hari hakujya kujaho undi mu president ava mu ndi mugambwe mugambwe Senderi David umaze imyaka irenga 15 kutegeza 15 ni ibintu bitangaje cyane kuba hari abanyagihugu benshi nganira nabo mu Burundi umvagana nabo ukumva bariko baridoga babaye mu buzima bubi mu bukene budasanzwe ugasanga amazi ntihabona n'amazi meza yo gukaraba kandi ari amazi ugasanga cyane ndako numva radio numva yego bariko baridoga bavuga ati ngo aho baravomera amazi haciye umwaka wose atamazi baronka aho hantu none government mu Burundi kolege government ichibi hari ni gusolving ibibazo by'abanyagihugu so mu gihe abanyagihugu bahuye n'ikibazo hanyuma leta ntigire ikikoze of course tubona yuko ataco bariko barakora kugira bakemure ibibazo by'abarundi turekanye n'ivyo government bihari nyene kugira solving ibibazo bari ibintu byose biba mu Burundi ikibazo kihaba to blaming government mu gihe kuko bariyo turaba urugero ejo mu minsi mwarumvise amazi yateye mu Gatumba abantu benshi cyane barenga sinzi muko bangana ko ni benshi barabarondeye aho bava aho hantu kubera ngo hari n'abapfuye kubera ayo mazi yari yateye hanyuma babatwara ahantu aho hantu rero naho babashikije aho kuba baragira nti barakuzima bwogenda baba muduhema tubaye muduhema nyene ugasanga nk'ihema imwe bagize ibamwe abantu barenga abantu barimo bashika 5 canke 10 rero ndakubwiye kuri radio bavuga ati abana bariyo naho bari ngaho bavuga ati bariko baragira nubwo bayuko bashobora kwandura ingwara zitandukanye zivuye ku isuku rike canke no kwandura shakeza coronavirus murazi yuko ari ingwara iriko irica abantu benshi hano kwisi none government nimbe hari mu Burundi kuko itogira ikikoze abo bantu ikabarabira uburyo ibakura muri ubwo buzima bubi barimwo ikabarondera ibanza vyiza byo kubamo ariko leta ntabwo ishobora kuronka ubwo buryo nta buhari of course nta buhari impamvu atabuhari festival impamvu atabuhari ntamahera amwe yo guhemba abakozi ba leta ntabone gusanga bamwe barushanya imishahara bamwe baronka amahera maka abandi bahabwa menshi hari n'abitanga mu gukora akazi kubera ko atamera hari leta yo bahemba impamvu rero leta nimba atanamera hari yo guhemba bamwe mu bakozi bayo wibaza ko izobona amahera yo guhemba bari abandi babahe mu buzima baye of course ibyo ntibizobaho rero leta ihari tezwa ko ukushoboye kose ikarondera abanyamitahe baza kugira gukora ibyo bashoboye bagateza imbere baka-investinga mu bihugu byacu ariko mu gihe ivyo bintu bitahari bamwe bagatinya kubera umutekano wabo ari muke kuza kugira ngo bagize ntibarabe yuko botanguza business ziteza imbere igihugu cy'u Burundi uzosanga nyene igihugu cy'u Burundi kizogumakira hasara bavuga ati ngo kumva bariko baravuga ati ngo Burundi ngo burishoboye Burundi ngo ntibukeneye imfashanyo zo hanze trust me nta gihugu cyo muri Afrika kidakeneye imfashanyo Burundi nibwo kwisho Burundi no bufisiki cyakamaro gikomeye cyane kebe bavuga ngo bufisikawa right of course ivyo basi nivyo ariko nta kintu gikomeye cyane uvuga ati
bafise cyane kigumye ku buryo buvuga ati ngo namfashanye iva hanze bakeneye. Of course barayikeneye rero mu gihe leta idafise imigenderanire myiza n'ibindi bihugu canke mu gihe abandi bantu aba business abantu bafise mind zo guteza imbere kuzana business mu gihugu badashaka kuza kubera ko bagira ubwoba bw'umutekano wabo kudakingiwe, of course igihugu gisubira inyuma, abanyagihugu bakagenda mu buzima bubi, abanyagihugu bakaza mu buzima butari bwiza. So abantu rero turwanya leta buri ishaje kuvuga abantu dushaka iterambere mu gihugu cy'u Burundi, abantu babona ubuzi ntabo hari, umuntu ashobora kurangiza amashuri ugasanga of course yarize ariko yiberenga habaye nk'umwana wo mwibarabara kuko nyine nta buzi buhari, ugasanga arafite baragenda kwa Afrika kazi kumbure barakamwimye kubera ko hari ikintu cyo kuvuga ati ngo ni mwana wa mama canke ati sindakuzi singizene. So ugasanga igihugu cy'u Burundi kiko kiragirane kibura abantu binca bwenge bashobora gukora kubera ko hari ikintu cyo kubonera abantu ngo ntiba mu mugambo umwe canke ngo ntibasangiye ubwo. So urumva ko ni Burundi buracafise intambwe ikomeye kugira ngo buvaho bugere naho buri. Rero nico gituma abantu benshi bizeye Agatorwa Asa babona ko ivyo bintu bishoboye. Haramwe bavuga ati ngo Agatorwa Asa ashigiwe ngo n'ubwoko bw'abatutsi mama n'abahutu, ariko Agatorwa ashigiwe n'abantu bose, ubwoko bw'abahutu n'ubwoko bw'abatutsi bose baramushigikiye. Ava kuvuga ubwoko bw'abatutsi of course nawe bireka kumushigira gute kandi babona ari umuntu azoshobora kuba gutuma bidegenje mu yuko cyaba bakongera bakagaruka. Benshi barahunze, murazi yuko igihugu cy'u Burundi abantu benshi barahunze kubera umutekano wabo babona ari muke mu gihugu cy'u Burundi. Rero nk'abo especially nk'abatutsi bari mu bindi bihugu ntabu kugaruka ubu byo bagora. Kanje je ndi hano sindi kwandagwanya leta, ndi kwandashikiza ivyumviro vyanje. Je nogenda kuko ntacu niyagiriza mu gihugu cy'u Burundi, ariko still kugenda nogenda afise ubwo ko novuga ati bano bantu sinzi abantu bashobora kuvuga ati no muntu ariko radupinga ariko aratugwanya. Kandi ibintu vyononye aba president muri Afrika kwishiramwo yuko umuntu bamaze kwishiramwo yuko bagwanya bageze ko bashoboye gose yera bagufunge canke bakugirire nabi canke bakwice canke ugira ico. Rero nico kibazo cyonanye ibigo by'amatwa bituma bidatera imbere ku muntu mudahuje ivyumvira, ntabwo bisigura gutegereza kumwica, ntabwo bisigura kumwica, ariko gukorana hamwe n'uwo muntu kugira ngo umenye ikibazo aho kiri mu kagisolvinga mwese bizotuma ibihugu byo muri Afrika bitera imbere. So ino video nshatse kuyikora kugira ngo menyeshe abarundi yuko impamvu bashigiye Agatorwa Asa first muri ko babona ari umuntu ashobora kuzana impinduka mu Burundi, right? Ico ni cyambere, and kubona yuko byotuma habaho iterambere mu gihugu cy'u Burundi. Burundi nicyo kintu cyambere abantu tubona gikenewe kwanza, iterambere kugiterambere Burundi buracari mu vya nyuma bikenye. So kwayo ico ni kintu tubona ko Agatorwa Asa twabona ko ari kintu agiye kuduza kuye kuzana ko umugambo uri kubitegeza vyarabunaniye igihugu biracari igihugu cy'u Burundi kiracari vyo mu vya nyuma bikenye. So urumva ntaco no vuga ati barakoze bimwe vyiza ariko vyinshi cyane igihugu cy'u Burundi ku improvement irakenewe mu gihugu cy'u Burundi. Sababu sekonde yerekanye cyane gumukana mu nkora kuri wese takaburungu IBN News akaburungu.com. Murakoze.